Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancel Abimana. Aho mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze murano makuru yo kuwa mbere igenekerezo rya 8 kwezi no kwa gatandatu umwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu Rwanda, bamwe mu baguzi basigaye basuma ibizimbutse kuruta ibifise ntungamubiri kubera ikibazo ku masoko, kubera ko ibiciro ku masoko bikomeje kuduga. Abana barariye barahaza ni 6,000 7 mu tuboga nizo ntorye utunyanya cyane bitovuga ngo uratekera abana umufango banywe nta ukiweruka nta uzi. Mu Burundi ikibazo c'inzoga zivuga ko zikaze cyane mu buryo zibangamira amagara y'abantu kiragoye gutorera umuti. Turaza kumva urongo yishiramwe Oricom muri ano makuru kandi mu mikino DRC izakina na Chili nta bafana kubera gutinya Ebola, naho Iran izajya ikinira muri Amerika itaha Mexico. Aya makuru ntabacike gendi Yves Bucyana. Aya makuru hagarariwe na Latifa Mutesi. Arikidonido ni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikirizwa nane Marine we mwiza. Guverinoma y'Ubwongereza yahaye amasosiyete y'ikoranabuhanga ya Apple na Google amezi 3 yo guhagarikira abana kugera ku mashuri y'urukozasoni binyuze mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Intebe yavuze ko aya masosiyete agomba gukoresha uburyo busanzwe bwubakiye muri telefone cyangwa se bakaba bavugurura imikorere yazo kugira ngo babuze abatarengeje imyaka 18 kureba, gutunga cyangwa se guhererekanya bene ayo mashusho, batabikora bagashyirwaho amategeko mashya abahana. Mu gusubiza izo nkuru za Google yavuze ko yiyemeje cyane kurinda abana kubijyanye n'umutekano wo kuri internet, mu gihe Apple yo yamaze gushyiraho uburyo bwo kugenzura imyaka kubakoresha ibikoresho byayo. Ingabo za Irani zatangaje ko zihagaritse ibikorwa bya gisirikari kuri Israeli, ariko ziburira ko zishobora kugaba ibitero bikomeye kurushaho niba Israeli ikomeje kugaba ibitero kuri Liban. Kuva nijoro Irani na Israeli byongeye kurasana bwa mbere kuva agahenge katangira kubahirizwa mu mezi abiri ashize. Ni inkuru ya Yoraner mwumva mwijwi rya Benjamin yo kwizerwa. Mu masaha yatambutse ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati byafashe indi ntera, bituma aka karere kagira cyane ku gusubira mu ntambara yeruye kuva hashyizweho agahenge muri Mata y'umwaka. Imirwano yongeye gukaza umurego muri ako gace nyuma y'uko umutwe wa Hezbollah wo muri Liban ushyigikiwe na Iran urasha ibisasu mu majyaruguru ya Israel. Mu gusubiza, Israel yagabye igitero gikomeye ku gace ko mu majyepfo ya Beirut gafatwa nk'indiri ya Hezbollah, kikaba cyahitanye abantu benshi. Iran yari yaraburiye ko kugaba igitero nk'icyo kuri Hezbollah ari umurongo utagomba kurengwa. Nyuma y'icyo gitero, Iran yarashe misile zigera kuri 30 zerekeza muri Israel, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'ingabo za Israel. Nyuma y'icyo gitero cya mbere cya Iran, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero bibiri mu kwihorera ku butaka bwa Iran. Kivuga ko kibasiriye ibikorwa remezo byo kurinda ikirere ndetse n'uruganda rutunganya ibitoro. Papa Leo yasabye ko habimukira bubahwa. Ibi umushumba wa Kiliziya Gatolika bivuze mu ijambo rye rya mbere yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Espagne. Papa yabwiye abadepite ko ibibazo byabimukira bigomba gushakirwa ibisubizo birambye kandi bishingiye ku bufatanye. Papa kandi yanahamagariye abayobozi kugira ubutwari bwa diplomasi mu guteza imbere amahoro, anagaragaza impungenge ku bikorwa byo kongera intwaro birimo kubera ku mugabane w'Uburayi. Umutingito uri ku gipimo cya 7.8 wibasiye ikirwa cya Mindanao giherereye mu majyepfo ya Philippines, uhitana abarenga 30, abandi benshi barakomereka. Abatari bake bimuwe mu bice byo mu nkengero z'inyanja. Abashinzwe ubutabazi bo bakaba bongereye ibikorwa by'ubutabazi ndetse no gushakisha abataraboneka. Uwo mutingito kandi wanateye impuruza za tsunami mu bihugu byinshi. Chancel, urakoze cyane hano Marie. Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko abantu 12 bamaze gukirikiza Ebola cyo mu bwoko bundi bujo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo iryo shirahamwe ribitangaje mu gihe umukuru waryo yageze mu gihugu ca Uganda, aho yashimagije ico gihugu ku ngingo zikomeye cafashe zo gukumira ico kiza. Muri Uganda abantu 19 ndibo bamaze kwemeza ko banduye ico kiza, 14 muri bo bakaba baje bava mu gihugu ca Kongo. Ni inkuru ya Siriyake muhawe nayo.
Mu gihe OMS imenyesha ko abantu 12 bamaze gukira iyo ngwara ya Ebola, ku rundi ruhande ivuga ko abagwayi 283 bakivurirwa mu turere 25 two mu ntara ya Ituri, mu ntara za Kivu ya ruguru hamwe na Kivu y'epfo. Abamaze gupimwa bagasanga baranduye kuva ico kiza gitera bashika 515, nayo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara bose ni 91. Mu twigoro two kugwanya ico kiza cyo mu bwoko bwa bundi buryo, abategetsi b'intara ya Ituri barafashe ingingo yo kuba barahagaritsa indege z'abasivile gukoresha ikibuga c'indege cyo ku mugwa mukuru w'iyo ntara mu mpera z'indwi iheze. Abajejwe amagara y'abantu nibo bonyene bemerewe kugikoresha. Ubu ibaye inshuro ya 17 Ebola itera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu kubuza ko ico kiza gitema kigatongora nk'ivyabaye hagati y'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2020, aho cahitanye abantu barenga ibihumbi 2000. OMS n'igisata kijejwe gukinga ingwara ku mugabane wa Afrika CDC bategekanije uburyo bugera kuri miliyoni 518 z'amadolari azokoreshwa gushika mu kwezi kwa 11. Hagati aho urongoye OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashitse mu gihugu ca Uganda mu twigoro two gutuza ico kiza. Yashimagije ico gihugu kuba cafashe ingingo vyihuta kandi ngirakamaro zo kugenzura neza abantu binjira muri Uganda bavuye muri Kongo. Dr. Tedros yavuze kandi ko abajejwe amagara y'abantu muri Uganda bitwaye neza mu bisata byose bijejwe kugwanya ico kiza. Gushika ubu abantu 19 nibo bamaze kwemezwa ko banduye ico kiza muri Uganda, 14 muri bo bakaba bari baje bava mu gihugu ca Kongo. Abantu 2 nibo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Siriyake Muhawe nayo, BBC gahuza miryango, Nairobi. Mu Rwanda hari bamwe mu bagura ibifungurwa ku masoko bavuga ko ibiciro by'ibifungurwa byaduze cyane ku buryo ko hari abatagishobora gufungura kabiri ku munsi canke ngo bahage. Hari abavuga ko ukuduga kw'ibiciro by'ibitoro kwagize uruhara mu iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa muri rusangi, ariko kandi bakavuga ko umwimbu w'uburimyi nawo nyene utagenze neza. Idonido na Jean-Claude Mwambutsa. Mu gasoko gato ka Gashangiro kari mu nkengero z'umujyi wa Musanze, Marceline Ntakirutimana acuruza ibirayi. Uyu munsi aragurisha hagati y'amafaranga 650 na 700 ku kilo, mu gihe mu ntangiriro z'umwaka ikiro cyashoboraga kuboneka ku mafaranga 450 cyangwa 500. Ubu byazamutse turugurisha 35. Kubera ko ni kuwa gatanu abantu benshi bari gusahana ibirayi. Byahenze nta birimo pe. Nyine biri kuzamuka cyane kubera ko abaryi bariyongereye, abahinzi baba bake. Mu mujyi wa Kigali igiciro cy'ibirayi ubu kiraboneka ku mafaranga ari hagati ya 800 n'igihumbi 200. Mu mujyi wa Muhanga ho ikiro cy'ibirayi kiragurishwa amafaranga 700. Wineza Claudine twahuriye ku isoko rya Muhanga. Bugari busigaye bugura 800 kandi kira twabuguraga 200, ibirayi ni 700. Ubihaha uko biri use ko wajyanaga inoti ya 5 kazi ufite nzaruhahira yuzuye iracyuzura. Iri tumbagira ry'ibiciro ryatumye hari abareba ibyaboneka ku giciro bashoboye, ariko ntibite cyane ku ntungamubiri zibirimo. Uyu mubyeyi w'abana 3 namusanze mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abana barariye barahaza, ni ibihumbi 6, 7 mu tuboga, nizo ntoryi, utunyanya, cyane bitavuga ngo uratekera abana umufa ngo banywe, nta ukiweruka nta uzi. Bibaze inyama ziri kugura ikiro cyonyine kiragura 7,000. Kurya inyama twarabyibagiwe. Haratwa gatoki abacuruzi b'ibiribwa ngo barashaka inyungu nyinshi, mu gihe Minisiteri y'Ubucuruzi isaba ko hatabaho izamurwa ry'ibiciro by'ibiribwa mu kajagari kubera ko leta yigomwe byinshi kugira ngo igiciro cya mazutu kidazamuka cyane. Rasheli ni umucuruzi wo mu isoko rikuru rya Muhanga. Nk'imiceri uko twayiranguraga mbere ntabwo tukirangura ubu ngubu, nyine uko biri kose hari ibiciro byagiye byiyongeraho kubera hari ama essence yuriye. Uko twabiranguraga mbere ntabwo habaga hariho nyine amafaranga ya essence nk'uko yiyongereye. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare kivuga ko ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku rugero rwa 5.9%, mu gihe banki nkuru y'igihugu yo ivuga ko ubukungu bwazamutse ku rugero rw'9.4%. Kuki se ubu bukungu buzamuka kandi ubushobozi bwo guhaha ku muturage bukagabanuka? Umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu Suraya Hakuziyaremye ubwo yasobanuraga uko ubukungu buhagaze mu mpera z'ukwezi gushize. Iyo udashoboye kugura ibyo waguraga mu gihembwe gishize, iyo habaye izamuka ry'ibiciro umuntu wese ahita yumva ko
bidahuye na bwa bukungu buzamutse cyane cyane umuvuduko w'ibiciro urenze yambago y'8%, abantu bumva ko nko muri iyi minsi koko ubuzima bwabo cyangwa ubukungu bwabo ku giti cyabo butarimo kuzamuka. Dufite icyizere ko gukomeza gukora cyane ngo twongere umusaruro mu byo dukora byose no gucunga neza ubukungu ko buhagaze ntibugire volatility cyane, ibyo nibyo foundation ituma tugera kuri iyo ntego. Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko ikibazo cy'ibiribwa kizabonerwa umuti mu gihe abahinzi bahindura imyumvire bakareka ubuhinzi bwa gakondo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mu Burundi ikibazo c'inzoga zivuga ko zikaze cyane ku buryo zibangamira amagara y'abantu, bisa nuko gishobora kugorana gutorera inyishu. Mu ndwi iheze abashinga amateka baraneguye cyane izo nzoga, bavuga ko bitumvikana ingene zibandanya gukogwa, ariko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta yavuze ko zinjiza amafaranga menshi mu gihugu kandi abazikora babiherewe impusha n'inzego zibijejwe. Kugira twumve aho ibintu bigoreye, twavuganye na Gabriel Rufyiri wo mwishirahamwe Oricom ryemeje kugwanya ibiturire n'isesagurwa itunga ry'igihugu. Manza kumubaza abari muri ugo rudandaza baribo. Mu Burundi uraziko twagumye dusemerera tuvuga tuti kiraza ko abantu bari mu nzego z'igihugu badandaza. Ikigaragara kandi kiboneka nivyo kumvikana ukungene ingingo zifatwa ku bintu biriko biragirira n'abamagara y'abantu, izo ngingo nizishigwe mu ngiro. Biraboneka ko hari abantu bari mu nzego mu butegetsi bashobora kuba bari muri byo. Ni ibintu biboneka kuko nivyo kumvikana ukungene ingingo zifatwa hanyuma ivyo bintu nibihagarare. None mwebwe cyane ibintu bironona amagara y'abantu. None mwebwe mu bikurikiranira hafi baronse impusha gute? Canke bakazironka ntibavuga ko bagiye gukora inzoga zirenze igipimo? Sinzi ko mwamwumvise ubwa mbere bajya abantu bo muri BBN ujya twara BBN ubu yavuze yuko barabamutera ubwoba. Sinzi ko mwavyumvise. Urumaze kumva umuntu ari mu nzego z'igihugu bamutera ubwoba. None mwe mwumva basigaye ndi. Burya ibintu bimwe bidahagaritswe igihugu zosakiro kiriko kirakomeramwe abantu bamwe twita abagangesteri cyangwa aba king makers aribo usanga bafata ijambo kuko nivyo kumvikana ku ngingo zifatwa n'ababijejwe mugabo kazo ngingo bikako zija mu ngiro nabaguhaye akarorero k'ibintu bishika kuri 4 uwafashe ingingo nyari yaciye akugwa aya plastike aizaginike byaciye byanga yari yafashe ingingo yuko ajya amashobo atazosubira gukora amavuta yose ajya bayashiramwe ruwire do parme abyo amavuta y'amamesa yuko babihagarika mu minsi 2 bari bamukuye amaze kuvuga ivyo byose bitameze neza. Sinije byonyine gusa ni ibintu byinshi cyane ubona ko biba ngaho ukabona ko mu by'ukuri harimo ingufu z'abantu abo baratara bari bo bose. None ko abashinga amateka bavuga bati nizihagarikwe kuko zica amagara y'abantu, leta nayo yiti biragoye zinjiza amafaranga kandi abazikora bafise impusha, mwebwe inyishu mubona izo haviba iyahe? Mu bisanzwe abashinga amateka bahagamagara umushikiranganje abijejwe bagatanga itegeko n'ikiringo ntarengwa ivyo nizo kuba vyahagaze. Burya nagenda babwire ko atamukuru yidoga, umukuru afata ingingo, abakuru bagiye mu byo kwidoga, abanyagihugu bakidoga, umuntu wese akidoga, urumva icyo gihugu cyakiki igihugu cy'abantu bidoga gusa. Mu bintu bijanye n'uburongozi nta mukuru yidoga, umukuru afata ingingo. N'ubundi abisubiyemo. Leta rero inzego z'igihugu zidakoze akazi kazo. Nagira nze ndibutsa abantu yuko amategeko ahari kandi atamuntu umwe hejuru y'amategeko. Bumve yuko badakoze ibintu bagomba abantu bakamubononekara. Hari inzego zigomba guhagarika ivyo bintu. Tuzobitwarira haba ngaha canke mu makungu. Uwo yari Gabriel Rufyiri wo mwishramwe Oricom giyemeje kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu. BBC Gahuza Miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Mugiya gahengwe mu ntambara hagati ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gacumbagira mbere mu mpera z'indwi ukurasana hagati ya Israel na Iran bikaba byarasubiriye. Uyu munsi navuganye na Sheikh Habimana Sare asanzwe akurikirana hafi ivyiyo ntambara, ntangura ndamubaza igituma ibiganiro ataco birashikako. Impamvu zituma ibiganiro ntacyo bigeraho nuko ibyifuzwa n'uruhande rumwe urundi ruhande ntabwo rubyumva neza. Urugero, Amerika irifuza yuko programme nucléaire za Iran zihagarikwa kandi burundu. Iran nayo ikavuga iti iki ngiki cyo ntabwo gikorwaho, ntabwo twacyemera. Igituma iyi ntambara itarangira nuko ibyifuzwa n'umwe mbirangire undi nawe atabyifuza.
n'ibyo ndiyifuza undi mugenzi we ntabwo abyifuza. ubwo kuba Israel itagira uruhara muri ivyo biganiro kandi ariyo gasotoza ntambara nko muri Libani biratuma kurangiza iyo ntambara vyoroha. Kurangiza intambara rega buryo busanzwe ntabwo ari Israel na Iran, ahubwo ni Amerika na Iran, kandi iyo Amerika ihari burya na Israel ibihari. Nuko rero kutaba kwa Israel no kwa Israel byose ni bimwe, icyangombwa nuko Amerika byumvikanaho na Iran, nicyo cyangombwa. Ego mbega none ingingo iherutse gufatwa n'inama nshingamateka ya Amerika yo guhagarika ibikorwa vya gisirikare mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, iyo hari ikizofasha cyane kubera ko Amerika ni igihugu kigendera ku mategeko, kandi abategura amategeko nabo ngabo basabye yuko ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati byahagarara, ubundi byakabaye bikoreka bityo. Ariko iyo uje kureba nanone ubushobozi n'ubudahangarwa bwa perezida wa Amerika ashobora gufata icyemezo akavuga ati iyi ntambara turayikomeza wenda mu bundi buryo, ariko umenya neza yuko kiriya cyemezo kizafasha cyane mu kugabanya ubukana n'ibyifuzwa ku ruhande rwa Amerika, byanatuma n'intambara mu by'ukuri ishobora kuba yarangira. Ubwo mu minsi heze baravuze ko Trump ariko aratera igitsure Netanyahu, ubwo hari ico bizofasha mu kunyarutsa ibiganiro canke mu gutuma iyi ntambara irangira? Iyo usomye ibitangazamakuru cyane cyane iby'Abarabu ugenda ubona yuko uyu mubano utari mwiza wagaragaye hagati ya Trump na Netanyahu wafashe intambwe, ufata intera ndende cyane yo muri ibi biganiro. Mpamya neza rero yuko uburyo Trump abyumva nonaha ngira ngo bizafasha cyane kuba intambara yagira ubukana buke, ariko uko nabikubwiye burya si cyane Israel kurusha uko ari Amerika muri iki kibazo. Uyu munsi Trump yavuze yuko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika biri ku murindi mwiza, mwibaza ko hari ico bizoshika ko vuba? Nje simbibona gutyo, batari bemera ibyo Iran isaba, batari bemera ko Hormuz ifunguka ariko igafunguka mu nyungu za Iran, nibaza yuko wenda Amerika yavuga iti biragenda neza ku ruhande rwayo, ariko Iran itari yabyumva neza. Muri izi mpera z'iyindwi harabaye ibitero, yaba ibyavuzwe ko vyavuye ku ruhande rwa Iran, yaba ibyavuzwe ko vyavuye ku ruhande rwa Israel. Wibaza ko mu minsi iri imbere bazohava basubira kugwana? Iyi ntambara ntabwo izongera gukara nk'uko yari ikomeye mu ntangiriro zayo, kuko ibyifuzwaga byose mu ntangiriro y'intambara bisa naho bitagezweho burundu. Ibyo rero bituma uwakwifuza gukomeza intambara yayikomeza mu bundi buryo. Mu majambo make muti w'intambara wobu wuhe mu gihe isi yose iriko irahangana n'ingaruka zayo? Numva UN yafata ikibazo kikaba icyayo, numva ibihugu bibangamiwe n'iki kibazo nabyo byashyira hamwe bigasaba Amerika na Iran kumvikana kugira ngo buri wese abashe kuba kuri iyi si afite uburenganzira bwe ku bintu runaka yabonaga byanyuraga mu muhora wa Hormuz. Uyu yarishe Habimana Sare yari kadusigurira ivy'intambara ya Iran. Tuve muri Iran tugaruke mu Buganda, ahishira hamwe ry'abakina rugby bari mu gahinda gakomeye nyuma y'urupfu rwa Sydney Gondojo, umukinyi w'umugwi nserukira gihugu wa rugby hamwe n'umugwi wa Stanbic Black Pirates, yitavye Imana nyuma yo gukubitwa n'abanyagihugu bamwagiriza ubusuma. Ni inkuru ya Latifa Mutesi. Amakuru avuga ko Gongojo w'imyaka 27 yapfuye mu ijoro ryo kwa gatanu azize ibikomere yatewe no gukubitwa n'imbaga y'abaturage mu gace ka Ntinda mu murwa mukuru Kampala. Abamukubise bamushinjaga kwiba ishakoshi y'umugore. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Sydney Gongojo asaba imbabazi abamukubitaga, ababwira ko atari umujura ahubwo ko ari umukinnyi wa rugby. Ariko yakomeje gukubitwa bikomeye kugeza ataye ubwenge. Polisi ya Uganda yitangaje ko abantu 3 barimo abagabo 2 n'umugore umwe bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu. Iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kw'ibyabaye. Kubera ibyabaye, imikino ya rugby yari iteganyijwe kubera i Kampala ku cyumweru yahise isubikwa. Mu muhango wo gusezera kuri Sydney wabereye muri Kings Park Arena, ikipe ya Stanbic Black Pirates yatangaje ko nimero 7 yambaraga itazongera kwambarwa n'undi mukinnyi.
Gatera Stanley umunyamakuru uba muri iki gihugu avuga yuko atari ubwa mbere abaturage bica ukekwaho ubujura ndetse n'impamvu bikorwa. Bikunda kubaho kubera ko ubujura buba ari bwinshi kandi iyo bafashe umuntu yibye bakamujyana kuri polisi nyuma y'isaha cyangwa amasaha angahe ararekurwa. Bakaba bavuga ko haba harimo za ruswa, atanga ruswa bakamurekura. So urumva abantu bagira umujinya rero kubona umuntu yibye, kandi urabona hari abantu bapfumura amazu bakica abantu bakiba. So abantu bagira umujinya rero mu kwihorera bakica. Iyo hari abafashwe nabo barakurikiranwa n'amategeko iyo bakoze ikintu nk'icyo, ariko akenshi kugira ngo uzababone kuko babikora hari abantu benshi cyane benshi, ariko ubundi polisi ikunda kubyamagana ikavuga ntabwo ari byiza gutwarira amategeko mu ntoki, ntabwo ari byiza kwihanira, barabivuga ariko nyine umuntu aba yapfuye oya nta muti nawe, keretse hagiyeho indi leta nshyashya ifite amategeko akaze. Abagize umuryango we barimo umugore we bafitanye umwana umwe bagaragaje agahinda batewe n'ubu buryo bubi Sydney yishwemo. Banenze kandi uburyo polisi yamutwaye kwa muganga mu modoka isanzwe ya polisi aho gukoresha imbangukiragutabara. Sydney Gongojo yari umunyeshuri muri kaminuza ya Makerere. Biteganyijwe ko azashyingurwa kuri uyu wa kabiri mu karere ka Silonko mu burasirazuba bwa Uganda. Tuve mu Buganda tugaruke ngaha muri Kenya aho wahoze ari umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yahagaritswe ari mu myiyerekano yo kwanka umugambi wo kubaka imbere mu ruhongore ka Magwa Nairobi. David Maraga numwe mu bantu benshi baharanira ibidukikije. Bafashwe kuri uyu munsi mu gatondo ku mugwa mukuru Nairobi. Imigwi igwanira gukingira nyamaswa ivuga ko umugambi wo gutanga igice cy'ugo ruhongore ngo gubakwemo wobangamira ahantu hakingiwe kandi ukungurura inzira yuko n'iyindi migambi ishobora kuhakorerwa muri kazoza. Ni inkuru ya Caleb Mogesi mumva mu ijwi rya Primed ku Magenge. Yahoze ari umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ngaha muri Kenya yafashwe igihe abo mu migwi iharanira gukingira inyamaswa bari bakoranye ngo biyamirize umugambi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije wo gutanga agace k'uruhongore ka Magwa Nairobi kugira hashirwe inyubako. David Maraga asanzwe anifuza kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ni umwe mu bantu bazwi mu kuvugira ibidukikije. We n'abandi bari mu myiyerekano bavuga yuko hafi hegitari zirenga gato 30 z'ahantu hasanzwe hakingiwe zishobora kugirwa ko ingaruka n'izo nyubako zitegekanijwe. Amasanamu yahanahanywe ku mbuga hwaniro yerekana abapolisi bariko barashwiragiza abari mu myiyerekano imbere yo gufata Maraga n'abandi bamwe mu bo bari kumwe. Amakuru avuga yuko abafashwe ubu bafungiwe ku gituro cy'igipolisi ca Langata. Ikigo ca Kenya kijejwe ibidukikije kizwi nka Kenya Wildlife Service kirahakana ivyuko hari abarondera kwimanyurira ubutaka, kikavuga yuko ari ukwimura no kunagura iraro ry'inyamaswa kugira hatezwe imbere ineza yazo n'ibikorwa byo kuzitaho. Ico kigo kivuga yuko iryo raro rizokwimurirwa muri Bomas of Kenya, ikindi kibanza kirimwo inyamaswa ku murwa mukuru. Uruhongore ka Magwa Nairobi ruri ku birometero 7 uvuye mu gisagara hagati, nirwo rwonyene ku isi ruri hagati mu murwa mukuru w'igihugu. Kirimwo inyamaswa zitandukanye zirimwo intare, imbogo, imisumbarembe n'ibindi. Ubu naho twumva bizoba biri mu runana go ku munsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Leya uri muzima? Ninyubaza ngo ndi muzima n'ibyo wankoreye uyu munsi koko kiri. Ntamukoreye iki ariko wa mukobwa? Kugira ngo nkwandikire nkubaza uko wiriwe, nurangiza unyoherereza ubutumwa butangenewe. Ngewe? Wowe nyine. Urabihakana se mbugusomere, maze no kububona naguhamagaye kenshi wanga no kunyitaba. Wese umaze kubona ko atarwaye ko kitabusibye. Reka mbusome se nyine. Reka mbusome. Ni 12:45 kuri BBC. Uyu numwanya w'amakuru y'inkino dushikirizwa na Yves Bucana. Imikino y'ubwoko bwose. Mwereho neza mwese bakunze b'imikino kuri BBC. Umukino wa nyuma wa gicuti wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kwitegura igikombe cy'isi bazakina na Chili uzabera mu muhezo nta bafana bahari kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola cyugarije icyo gihugu. Uyu mukino uteganyijwe kubera mu mujyi wa Orleans mu Bufaransa ejo kuwa kabiri. Benjamin niyo kwizerwa.
Urakoze cyane Yves. Uyu mukino wari uteganijwe kubera mu mujyi wa Cadiz muri Espagne mbere yuko meya waho abujije ko uwo mukino habera mu rwego rwo kwirinda indwara ya Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwakira iki gikombe cy'isi zisaba ko abakinnyi n'abayobozi b'ikipe bagomba kumara nibura iminsi 21 hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bimenyetso by'indwara bagaragaza mbere yuko bemererwa kwinjira muri Amerika. BBC Sport yamenye ko nta mukinnyi n'umwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uherutse gusura igihugu cyabo mu minsi ya vuba kuko bose basanzwe bakina mu makipe yo hanze y'icyo gihugu, ariko bamwe mu bakozi bafasha ikipe ndetse n'abafana bo bari bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berekeza aho ikipe iri. Leopard iteganya kuzaba mu mujyi wa Houston mu gihe cy'irushanwa. Umukino wabo wa mbere bakazawukina na Portugal ku itariki ya 17. Nyuma yaho bazerekeza mu mujyi wa Guadalajara muri Mexique gukina na Colombia mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukina na Uzbekistan mu mujyi wa Atlanta. Yves. Urakoze cyane Benjamin. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Iran yo yageze ejo ku cyumweru muri Mexico mu gihe amakimbirane akomeje ku bibazo bya visa n'uburenganzira bwo kwinjira ku mastade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bagomba gukinira imikino yabo y'igikombe cy'isi. Mutesi Latifa. Imikino yose 3 yo mu matsinda ya Iran izabera muri Amerika, hariko abakinnyi n'abakozi bafasha ikipe babwiye ko bagomba kujya binjira kandi bagahita basohoka mu gihugu kuri uwo munsi umukino urangiye. Iran ivuga ko abandi bayobozi n'abakozi 15 bafasha ikipe bimwe visa burundu, ibintu umuyobozi umwe yavuze ko ari ibikorwa bya politiki bikomeje kwivanga mu mukino mu buryo bukabije. Iki gikombe cy'isi kizatangira kuri uyu wa 4 w'iki cyumweru. Iyi izaba iba inshuro ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi aho igihugu cyakiriye amarushanwa kigiye kwakira ikipe y'igihugu bahanganye mu ntambara. Ikipe ya Iran yageze mu mujyi wa Tijuana mu gitondo cy'ejo ku cyumweru, akaba ariho bazaba bafite icyicaro nyuma yo kureka umwiherero wabo w'imyiteguro bakawuvana mu mujyi wa Tucson muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko viza zahawe abakinnyi bose n'abakozi b'ingenzi bafasha ikipe kwa gatanu iminsi 10 mbere y'uko Iran ikina umukino wayo ufungurana na New Zealand mu mujyi wa Los Angeles tariki ya 15. Nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bifitanye isano na leta ya Iran, abayobozi 15 barimo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ndetse n'umuyobozi w'itumanaho bari mu bimwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane Latifa. Ghana Black Stars yakoze amateka yinjira bwa mbere mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2006. Yari kumwe n'umutoza Ratomil Djokovic kandi Black Stars niyo yari ikipe y'abakiriye bakiri bato ku mpuzandengo y'imyaka 23. Kandi iyo kipe yaramamaye cyane kuko yageze muri kimwe cy'umunani isezererwa na Brazil mu gikombe cy'isi cyo muri Afurika y'Epfo 2010. Nicyo gihe Ghana yageze kure mu mateka yayo aho yageze muri kimwe cya 4. Yanakinnye kandi mu gikombe cy'isi cyo muri Brazil 2014 no muri Qatar 2022 aho yasezerewe rugikubita. Muri iki gikombe cy'isi Ghana iherereye mu itsinda rya 12 ririmo kandi Panama, Ubwongereza na Croatia. Black Stars kuri ubu itozwa n'uwahoze ari umutoza wungirije Sir Alex Ferguson mu ikipe ya Manchester United. Carlos Queiroz yatangiye kuyitoza mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Amazina akomeye muri iyi kipe ni Thomas Partey ukinira ikipe ya Villarreal na Antoine Semenyo rutahizamu w'ikipe ya Manchester City ndetse na rutahizamu Jordan Ayew uri mu ikipe ya Leicester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Indi kipe tureba ni Misiri izwi nka Pharaon. Niyo kipe ya mbere mu mateka y'umugabane wa Afurika yabonye itike yo kwitabira igikombe cy'isi ubwo cyakinwaga mu Butaliyani mu 1934. Misiri igiye kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 4 mu nshuro 3 zose ntiyashoboye kurenga icyiciro cy'amatsinda. Iyi kipe itozwa n'umunyabigwi wayo Hossam Hassan. Ni mu gikombe cy'isi iri mu itsinda rya 7 hamwe n'Ububirigi, Iran na New Zealand. Umukino wayo wa mbere izahura n'Ububirigi tariki 15 z'uku kwezi. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Gende Yves Bucyana. BBC yahuze imiryango. Ni hano rero turangirije amakuru yacu kuri uno wa mbere igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026.
mu ngingo zari ziyagize tubibutse ko mu Rwanda bamwe mu baguzi basigaye basoma ibizimbutse kuruta ibifise ntungamubiri kubera ibiciro ku masoko bikomeje kuduga. Nayo hano muri Kenya uwahoze ari umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yahagaritswe mu myiyerekano yo kwanka umugambi wo kubaka imbere mu ruhongore Kamagwana Nairobi. Aya makuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi, mu buhinga bw'ivyuma yari Habat Masuwa. Chancellor Abimana nkabandi bashimiye ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye.